kazindura amaguru n'umwanya mwiza ngo nkubwire ko ndagukunda. Je suis vraiment amoureux de toi, je peux pas vivre sans toi. Mpamvu ufise yo kubaho c'est bien toi. Uramutse uvuze oya je nopfa nkahwera, sinzi ico nokora nonasara. Yes, bakunzi ba Pia TV mumeze gute? Ndi Moses Angelo nkuko twama tubakorera kuri Peace International TV, tubaha ibiganiro vyiza, tubazanira urwaruka rufise impano zitandukanye mu muziki, muri gospel, muri profane, aba comedy, abo bose bafise impano zitandukanye. Turabazana kugira ngo nabo bashobore kuronka aho bavugira, bagaragaze ibikorwa vyabo, bagaragaze ubushobozi bafise mu kugira ngo tuduzanye buke buke. Nkuko rero mubibona riri imbere yanyu, kumbure ufise television, ufise telefone, ufise laptop, ufise iPad, sinzi tablette, urabona ko turi kumwe n'umusore ameze neza, arakeye, w'umujene. Muravuga ati ngo nawe ninde? Asanzwe ari umuririmbyi w'indirimbo za profane, afise indirimbo nziza cyane bagenzi, indirimbo ihabura, indirimbo yiwe ya mbere ariko imeze neza, ifise amashusho, ifise umudiho umeze neza cyane. Makanya muraza kumva byinshi kuri iyo ndirimbo. Rero turi kumwe na Idris Boy, akaba asanzwe ari umuririmbyi kabisa wa Kiwise Kayanza oye. Asanzwe bameze neza cyane no mu Kayanza, ku ndirimbo kabisa baraza bahabura. Reka ndamuha ikaze hano muri PITV. Meze gute? Murakoze cyane, mujemeze neza, ndashima. Idris Boy, yes, waberewe man. Murakoze cyane. Wimva gute kubugeze muri studio za PITV? Namahigwe numva ndyohewe cyane. Neza cyane. Yego. Yes, kumbere benshi baradukurikira bavuga ati Idris Boy ntawo tuzi, ntitumumenyere muri industry y'umuziki w'u Burundi. Idris Boy ninde? Idris Boy ni umusore yihebeye umuziki. Umuziki yawugize umwuga, so afise byinshi agomba kugaragariza abazomuha umwanya kabisa. Idris Boy akomoka mu yihe ntara? Idris Boy n'umunyakayanza, navukiye mu Kayanza, nkorera mu Kayanza, ariko ubu nkabambarizwa mu Bujumbura, mu mujyi wa Abuja, naje gupambana nk'abandi nyene live. Murumva yuko Idris Boy umuziki yawugize umwuga, se bya bindi bya entertainment byo kwinezereza gusa, ariko we avuga ati niho nshaka noti, niho niteze ubuzima. Yes, Idris Boy, ufite indirimbo imwe kuri YouTube, indirimbo yitwa Oya. Oya. Yes, Oya. Oya, urahakana. Kumbere woducishizamo gaki kubera yuko ikiganiro kiza kumara umwanya muto, mu gihe ukiri ko uri kazanura, mu gihe ukiri kuraza, kumbere bukiye buke niho tuzoguma turonka ibyo tukubaza, ariko kumbere abakunzi bacu bacishizeho gato kugira ngo tugaruke indani mu muziki, mu buzima bwawe, icyatumye uje mu muziki. Yes. Umutima kazindura amaguru n'umwanya mwiza ngo nkubwire ko ndagukunda. Je suis vraiment amoureux de toi, je peux pas vivre sans toi. Mpamvu ufise yo kubaho c'est bien toi. Uramutse uvuze oya je nopfa nkahwera, sinzi ico nokora nonasara. Oya, oya wivuga oya wibikora, sinzi ukuntu vyakira pepe. Kweli oya. Yes, oya. No sanuka nkamererwa nabi cyane. Yes, Idris. Ni indirimbo imaze ukwezi. Yego. Imaze gukwiza views ntihenze 9,000 birenga. Yego. Strategy imikenyero wakoresha kugira ngo indirimbo yawe ishobore kugeza ku rugeregezo, kandi ari indirimbo yawe ya mbere ni iyi? Navuga yuko nta bintu bihambaye cyane nakoze, ariko icya mbere navuze ati reka mbanze nkora igikorwa cyiza kwanza. Igikorwa cyiza ku buryo umwe uzokibona wese abona yuko ari igikorwa gikwiye support, gikwiye gushigikirwa. Ikindi naco nuko mfise abagenzi b'inkora mutima. Abagenzi banje baransupport sana, igikorwa canje batuma gishika kure, kuko kubwanje nkuko ndi mushasha nyene ntabyo nari kwishobotsa.
kandi abapromota nagiye nitura nabo nyene baramfashije kuko barabonye yuko ari igikorwa kirimo imbaraga ari ca mbere, baranyakuhaja. Novuga yuko strategy nakoresheje novuga ya mbere no gukora ikintu ciza, hama nka kwicisha bugufi ukamenya n'uburyo usabamo ikintu. Ego kabisa. Kumbure tuzaza kugaruka kuri iyo ndirimbo yawe mu mwanya uri imbere. Idris Boy ni indirimbo yo ya mbere kandi umuziki yawugize umwuga. Umuziki wotanguye ryari neza neza kuvuga ati kuba wo kumva ko uririmba kugira umenye kari impano yawe kuririmba byaje ryari byari bimeze gute? Mu bisanzwe kuririmba nabikunze kuva kera nkiri umwana, ariko rero nari mfise amadute mvuga ati mbega koko byo bari ibintu byanje nyene. Mu nyuma rero bivanye nabo twabana nabo muhira bagiye babona ukuntu nitwara ku bintu bya muzike, ugasanga ndiko nsubiramo indirimbo z'abandi, ugasanga nguma ku radio numviriza ibiganiro by'umuziki, numviriza abandi bastar ukuntu babikora, barambwiye ati ibi bintu bishobora kuba ari gwawe, bagira wumve. Yes, Idris Boy, mbere ko uja mu muziki tuvuga abantu bagwa inspiration, abantu wagiye urigira ko kugira ngo winjire neza mu muziki ni bande? Mu Burundi navuga yuko narakurikirana cyane Masterland, ba Satbi, Fizo, abantu bose babikora neza. Abakera nabo narakurikirana Chanjo Amis n'abandi bose. Mu busanzwe je umuririmbyi wese ngira ikintu ndamukurako, bivanye n'ukuntu aririmba. Hanze y'igihugu naho narakurikirana, nko mu Rwanda narakurikirana Meddy, The Ben, Bruce Melody, abantu nk'abo. Ibyo byose wabikora wiga? Yego. Ubwo ntabwo byaguhungabanya mu vyigwa? Mujya mwanya wo kuruhuka gufata pause je naca nduhukira ku bintu byo gukurikirana ibiganiro na muziki, navuga ko bitambangamira. Mu ndirimbo yawe rero umaze gushira ku mugaragaro, wayishize ku mugaragaro haciye ukwezi konyene, ariko icyumviro cyo gusohora indirimbo wari usanzwe ugifise kera warayanditse kumburuka buri buryo canke byazimwe rimwe kuyandika no kucisohora direct? Mu bisanzwe nkuko nakunda bivuga kera, nkuko nakunda kuririmba narakurikirana abantu bakora ibintu bya muziki, nkabasaba tujana muri studio nkaraba uburyo babikora, ariko naje kuronka amahirwe ya nyayo novuga 2020 Diwani niho yashoboye kumpa amahirwe yo kunjana muri studio, aramuzana n'umuproducer w'umugenzi wiwe yitwa Chibo, dushobora gukora indirimbo nubwo itamenyekanye, gusa twarayikoze irasohoka. Novuga yuko mu Kayanza abantu benshi barayimenye. Indirimbo yitwa gute? Yitwa Si Wewe. Si Wewe wayikoze muri 2020, ni kuvuga haciye imyaka irenga 4. None ko tutayibona kuri YouTube yawe yazimanganiye? Mu bisanzwe muri ico gihe nkuko nari nkiza nyine sinayisobanukiwe ibintu byo kuvuga gukoresha amarezo sosiyo n'ibindi. Ariko abo ba DJ bari kugufasha plutôt? Barabifashijemo, turayipostinga ariko nta video twakoze. Twakoze audio gusa. None mayipostinze ko atayo tubona ku rubuga rwawe? Urubuga rugipostinze ko ubwo twokwemezwa n'iki kari rwawe kandi tutayibona ku rubuga rwawe? Mu bisanzwe hariho Idris Official na Idris Boy, postinze ku rubuga rwa Idris Boy. Ubwo ntuzo buri kuracanga abagukurikirana mu gihe ufise ama YouTube abiri? Oya, ubu nzoza nkorera kuri Idris Official kuko nase ku hari haheze imyaka 4 ya Idris Boy ntayikoresha. Urumva yari yamaze gukwama, ndavuga ati gusubira kuyihonovera vyongora cyane. Camitamo gutangurana na channel shasha nyene kugira inyorohere ku develop. Yes, nk'umujene urugwaruka wakuze wumviriza umuziki, abastari batandukanye, ariko kandi warumvitse ni ntambamye bahura nazo, baridodomba yuko mu muziki atamafaranga menshi bakuramo. We nawe ukavuga ati nawugize umwuga professionnel, ntabwo ufise ko nawe uvuga ati mbe ibintu ndimwe atabyunguka birimwo bizogenda gute? Oya, mu bisanzwe hari abavuga ko atamahera arimwo, hari n'abandi bavuga ko arimwe amahera. Mu bisanzwe bivana n'ukuntu ikintu wagikoze kandi n'agaciro ugiha. Yaraba example nyinshi dufise z'abaririmbyi bateye imbere n'umuziki n'abandi byanse, ariko rero je sinoshira imbaraga cyane mu bintu byanse, kusinofatira ku chance cyane. Nimba hariho umwe canke babiri bateye imbere kubera umuziki,
nanje nizeye yuko nzotera imbere kandi ntabwo bagikuru nuko nzi yuko ibyo bintu ndabishoboye kabisa. Watubwiye yuko mu ndirimbo ya mbere muri 2020 wafashijwe na D1 n'abandi, ino ndirimbo ya Oya ifise amasanamu, ni kuvuga yuko wavuye muri studio uja gufata video clip, kandi clip iri ku rwego rwo hejuru. Nuvuga yuko atari bose bashoboye kuyikora, uburyo wabukuye? So uburyo nkuko bimeze nyene, urabizi yuko abatipe turapambana ikintu gikunze kandi ugishoboye uragerageza ukigwanira ariko novuga yuko atari jeje nyine nabyishoboje. Abo nkuko nakubwiye mfise abagenzi b'inkoramutima, abagenzi banje narabumvishije igikorwa mfise, bavuga ati iyi audio ntabwo twayipusha ubusa, ni audio nziza, irifuye ko dukora n'ama image meza. Ndabereka n'uruhande rw'uburyo mfise, hama barashobora ku supportinga hava muri ya clip wabonye. Gati ngabanya Kayanza bafise amafaranga ni wabagwiza tunga ntaye mwobora. Yes, Idris Boy, kumbure mu kusoza kino kiganiro cacu. Wowe nk'umunyamuziki, ni giki uri kurabona gishobora guteza imbere umuziki? Wowe aho uri wibona gute mu myaka iri imbere? Intara ya Kayanza mu muziki uzobona igeze? Mu bisanzwe sinovuga yuko uko nibona mu myaka iri imbere ariko ngerageje kuraba novuga yuko imbere ari heza. Imbere ni heza, ikintu cyotuma tuzotera imbere nuko twobandanya tugira ubumwe nk'abaririmbyi, aba promoter, aba journalist n'abandi bakashigikira ingabire impano ziriko zirazamuka, kuko murambona mu Burundi kenshi bitaho uwa shininze, wakoze igikorwa kikagera kure bose niwe baca biruka. Yes, ariko ukiri ngaho nyene icyo kintu cyakunze kuvugwa, ariko umenye yuko n'abajournalist aba promoters nabo babeshejwe na zijya mbuga bijya bakora, barabasaba akantu mukanka tukanka. Bamwe ati ngo wapi ngo ngivyagusa. Oya, mu bisanzwe ukizamuka nkuko wabivuze honyene je kugira nkore clip nkijya biba biteye ubwo, baravuga ati uwo mwana yabigenje gute, kubera iki nta mafaranga mba mfise ntaki. Urumva rero uci ufata umupromoter wose ukazumwishura na izo nguvu ayo mafaranga nayo woronka. Ariko nkuko nyene naye ndabivuze, umaze gutera imbere ntabwo woreka kwishura umupromoter kuko ushaka ikintu cyawe kigera kure. Ariko rero mudufashije umuntu akizamuka mugashiramo imiyaga, mugaca inkoni ngufi, tukaza dukorana. Ndibaza nta muntu yoreka kuriha kuko nawe nyene babimufitiye akamaro, nkuko namwe bagirira akamaro ariko nawe biramugarukako. Yes. Uyu munsi urafise management abagufata mu mugongo? Oya, na management ndaronka, ariko novuga yuko ubona yuko iyi ngabire ishobora gusupportingwa arahawe kaze cyane. Yes. Kumbere twibuse imbuga zarangurukana bumenyi, ama platforms abantu bashaka kugukurikirana, turabe Idris Boy bamusanga. Idris Boy ni wandi kuri YouTube ni Idris Official, ama kuri Facebook ni Idris Boy, IG ni Idris Official, TikTok ni Idris Official. Yes. Yeah. Ni indirimbo imwe ufise, mbega hari ikindi kintu witeze kurekura vuba? Yego, mu bisanzwe mfise stock y'indirimbo, ama audio zasohotse. Oya, zibitse nza shooting imwe imece ndayisohora. Navuga yuko rero muma amahirwe mukabandanya munkurikirana rero vyinshi niteze kubaha, kandi navuba ndabaha kandi karirimbo. Yes, Idris Boy Kiwise, ndagushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye muri Peace International TV. Ya, ndabashimiye cyane, navuga yuko muhezagirwe naco noronka ndabakorera nko bivanye n'ukuntu mwanyakiriye, ariko navuga yuko mwakoze igikorwa ciza cyane. Yes, bakunzi ba PTV, mwumvise yuko twari kumwe na Idris Boy. Musimbire kuri YouTube yiwe ku mbuga kugira ngo dushigikirane buke kugira ngo umuziki ndundi tubashe kuwuteza imbere. Mwari kumwe na Moses Angelo, naho butaha.